guhimbazwa no gushimwa bibi by'umwami ku bwizigirwa bwiwe n'ubuntu bwiwe ku bw'ijambo twamaze kumva, kandi biradukora ko dushobora kuvuga amina kuri iryo jambo, cyane cyane iyo tubona kandi tukabona ikiraro hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha, hagati y'isezerano rishasha n'isezerano rya kera. Ibyo kuri jewe nicyo kintu cy'igiciro mu byanditswe byera, ni ikimenyamenya cy'ibyo ibintu byose Imana yavuze biciye mu bahanuzi, ibyo yavuze imbere y'igihe, ibyo yatangaje, ni ikimenyamenya ko byose byasohoje neza neza nk'uko byari byaravuzwe. Icyo ni ikimenyamenya cy'ubushobozi cyerekana ukuri kw'ijambo ry'Imana, ku buryo bw'uko n'umucokoranyi cyangwa uvuga nabi Imana atoshobora kubihaririza yiyumviriye ku byo ariko arakora. Ariko benshi mu badashaka kwizera ntibiyumvira ku byo bakora, bafise ikintu kimwe gusa mu mutwe, ni guhariza Imana. natwe dufise ikintu kimwe mu mutwe, ni kubona ko Imana ari nyakuri muri byose, kubona ko ari nyakuri n'umutima wacu wose, tukanezerwa yuko Imana ari ishobora byose, kandi ko ishobora byose kubiyobora byose ikabitondeka neza. Mwumvire ko nk'ubu Imana ibaye ari umuntu, hanyuma igategerezwa kujugumira cyangwa kwibaza ibibazo, nimba ibintu byose bitegerezwa kuba nk'uko yavuze, byaba bimeze gute? ishobora byose yicaye ku ntebe yayo y'ubwami mu buhambazi bwayo bwose, kandi byose bigenda nk'uko yabitegetse, byose bitegereza gushika nk'uko yabivuze. rimwe rimwe turagira isoni kandi turababaza umwami wacu kubera yuko mu by'ukuri tudashobora kwizera. iyo aba dufitiye icyizere cyuzuye Imana, mu by'ukuri tukagira icyizere cyuzuye Imana, aho rero twamenya ko ibintu byose, twabona ko ibintu byose azobikora byose, twabona ko yatanguye kandi ko izo biraheza, yuko mu by'ukuri hazoba hari ishengero ritagira agasembwa, ritagira amarabaga, kuko uko niko byanditswe. Yohana yari yamaze abona umugeni hariya ku kazinga ka Patmos, hanyuma amubona yambaye ibyera. izo mpuzu zera ni ibikorwa, ni ukugoroka kw'abera, nk'uko biri mu byakozwe n'umwa ibyahishuriwe Yohana 19:8. hariho ukugoroka kw'Imana kwahawe abatsindanishirijwe biciye ku gutsindanishirizwa kw'Imana ku musaraba. ukugoroka kwacu bwite, kuko byanditswe, kumeze nk'impuzu icafuye, ariko ukugoroka kw'Imana ni impuzu yera kandi icibibatsi, abera niyo bambara, kandi ibyo turabishimira cyane umwami. uyu mugoroba nagize akanya gato ko gutondeka ibintu byanje neza, naguma ndirimba ntahagarika ngo hafi yo muhira, ndizigira gusa yuko bitazokwihuta cyane, ko nazohamagarwa muhira hakiri kare. ariko igihe ko ndaririmba, hari icumviro camfashe kirambabaza. igihe ko ndaririmba, sinashoboye kuvuga uwo munezero uwo twategerezwa kwiyumvamwo iyo tunezererwa mu by'ukuri ikintu runaka. niyumviriye kuririmba ni byiza, icifuzo kirahari, ariko nubwo bimeze nk'uko, haracariho ugukogwa ko n'umubabaro. ibyo biracarimwo umubabara,
umubabaro nk'uko umunezero mu by'ukuri udashobora kwigaragaza nk'uko biri. murabizi yuko umunezero mu mwami wacu n'izo nkomezi zacu, ariko utegerezwa kuba uri ngaho, kandi umunezero ubwawo naco ni icamwa ca mwebwe kuko biri mu Bigalatiya 5 birashoboka dore ku murongo wa 22. aho rero twese dutegerezwa kwibaza tugeze hehe ku biraba ibyo ibyo mwemu w'Imana yamaze kuba ashoboye gukora muri twebwe, n'ibyo ategerezwa kandi kurema ibitegerezwa by'ukuri kubaho. hari ikindi cyumviro naco canjemwo, batubajije ikibazo, wewe kubona ibintu ninde azoba ahari igihe umwami azogaruka? ninde mu by'ukuri yemezwa yuko azoba ari muri ico gitigiri? ariko kubyemezwa muri wowe ubwawe gusa ntaco bimara nimba ibintu bitameze uko, nimba tutujuje ibisabwa ibijyanye na nabyo. ku biraba Enoke turasoma ngo yagendanye n'Imana, ngo yahimbara Imana hanyuma arazamurwa. Abaheburayo 11:5. nimba tugomba kuzamurwa, dutegerezwa guhimbara Imana, tukayinezereza, tukagendana nayo kugira ngo hanyuma tuzamurwe. ikimwe gifatana n'ibindi. turabona mu byanditswe byera yuko Imana yaretse abandi bose bajana inzira zabo, ntiyabitwararitse. mbega bakora iki? basenga inyenyeri, bagasenga n'ibindi bintu. harananditswe mbere yuko yahaye ayo moko ingabo zo mu ijuru ngo bazisenge. mbega mwese murabize kubisoma, biranditse muri buri nka 2 muri Bibiliya. ariko ntiyemereye ibyo bintu ubwoko bwayo. yihishuriye gusa ubwoko bumwe gusa, kandi yahaye ubwo bwoko ibyagezwe, ibishinzwe, amabwiriza. ntibari bafise n'uburenganzira bwo gusengera aho bashaka, ariko gusa mu kibanza aho Imana yaba yacaguye, aho izocagura, aho izoshira izina ryayo. hanyuma uburyo ubwo yaba yavuzemwo ibimazi, uko byategerezwa gutanga, uburyo aho bitangirwa, n'uburyo ubwo yari yabivuzemo, turabona yuko ntiyigeze igira ibyo isiguza abandi ubundi bwoko, ariko kubayo iminsi yose yama ibibabaza. yabaha ibyagezwe. iyo bahonyanga ibyo byagezwe, Imana yategerezwa kuba igororotse, hanyuma ikabakarira. dukoreshe ibyo kuri twebwe bisigura ibi: mu minsi yacu Imana irareka amadini yose akagenda inzira zayo, ariko ntirekera ishengero ryayo, ntirekera ubwoko bwayo, ntibireka. irareka abandi bose bakajana inzira zabo. turabibona nk'uko biri mu madini yose ko inzira iragutse bihagije, hari ikibanza kuri bose. uko wabangana kose bagenda baja mu guhona kwabo, ariko ivyo ntivyemerera ubwoko bw'Imana. kandi murashobora gusubira inyuma gushika no ku bahanuzi, aho turabona itandukaniro hagati y'abahanuzi hamwe n'abaherezi. abaherezi bari abantu abo kubwo umuryango bakomokamwo bafata igikorwa caba gikomoka kuri ba sokuruza babo, hanyuma bagakora ico gikorwa neza uko babishoboye. ariko abahanuzi byari ibintu bitandukanye. abahanuzi bashigwaho n'Imana, barahamagagwa bakarungikwa. aho niho twumvise ijambo ry'Imana. ariko abaherezi ntibari banashoboye gusobanura mu buryo butomoye ngo babwire ubwoko ijambo ryahishuriwe abahanuzi, kuko
Ils ont même veillé à ce que les prophètes ne puissent pas s'exprimer. baranagaba kugira ngo abahanuzi ntibashobore no kuvuga. Aho turiyumvira kuri mu gihe cya Yeremiya muri Yeremiya 23 na 26, aho abaherezi bose bagiye ku ruhande rw'umuhanuzi w'ikinyoma Hananiya, ntibaje ku ruhande rwa Yeremiya. Hanyuma Yeremiya akavuga ngo ego bibere nk'uko ubivuze, umwami abikora uko abizi neza yuko uyo yari yavugiye mu muyaga, kuko yaravuze ngo ego ubwoko Yeremiya yari yavuze ngo ubwoko buzoba mu munyagano imyaka 70. Hananiya nawe uko bigaragara nawe ategetse kuba ari ikintu yabonye, kuko yagize ibyo agaragaza hamwe n'iyo ngogo. Afata iyo ngogo y'ibiti arayimanyura, aravuga ngo mu myaka 2 iyo ngogo ya Nebukadinezari izoba ivunitse kandi ubwoko buzogaruka. Yeremiya yishura mu guca bugufi atego umwami abikora uko. Hanyuma aramubwira ati genda. Umwami aramubwira ati genda, umubwira ati wavunye ingogo y'ibiti, ingogo y'icuma izoshirwa ku mugongo wabo, genda uvuga ibyo nagutegetse. Aho rero turabona yuko abaherezi ntibigeze mu by'ukuri bashigikira abahanuzi b'ukuri, kuko ubwabo baba bafise ikintu ubwabo biyagiriza. Quel était le chemin du Seigneur? C'est pourquoi il ne voulait pas accepter. Nico gituma batamenya inzira y'umwami, nico gituma batashobora kwakira gukosorwa kwaguma koza kozwe n'abahanuzi. Ukuri ko abo baherezi bahagarana hamwe n'ubwoko, Imana igahagarana n'abahanuzi bayo abo yarungitse gushika ku iherezo. Turi ku gikorwa cyacu ndababwira mu buryo bukomeje, mu by'ukuri ndabyumvira ko iyo niyumvira ku gikorwa ico Imana yaduhaye mu by'ukuri ntikigereranywa n'ibindi bikorwa byose ibyo abantu bashaka gukora, uko igihagararo cyose baba bafise hano ku isi. Ikintu gikomeye no ku isi ni igikorwa c'Imana, ni igikorwa c'Imana. Hanyuma nyuma y'ibyo nta kindi gihari. Hanyuma hagasubira akaza n'ubundi ibi by'Imana. Hanyuma ibiza mu nyuma Imana yabihisemwo mu mugambi wayo, ariko hari ikintu kimwe kidakikiranywa ko Imana igomba guheraheza igikorwa yatanguye, kandi tugize umugabane muri ico gikorwa, kandi tuzobona kubw'ubuntu uguherahezwa kw'ivyo Imana yatanguye. Turababara ko Imana yatwaye umuhanuzi wayo. Ntegeza kubivuga mu buryo butomoye. Twoba tunezerewe cyane mu mutima yaba uwo muntu w'Imana yarakiri hano ku isi. Aho rero twoshobora gukotesha indege tukagurukira hariya, Imana itamuhishura ikintu kimwe, nta kintu kimwe yotubwira. Uko ariko bimeze. Imana atacimuhishuriye nta kintu kimwe yogira ico abwira n'umwe muri twebwe. Hariho abantu babaye ahantu runaka hejuru y'ibeco bakavuga ngo ego iyo bamwita Abrahamu yari hano noca afata indege ikurikira, ego hanyuma ukagaruka n'indege ikurikira. Mu by'ukuri uko ariko byari bimeze. Nta kintu kimwe yashobora kuvuga kiretse Imana igize ikintu muyishurira. Ariko ibitegerezwa kubwirwa ishengero ivyo navyo vyaravuzwe, kandi ntiyovuga ibirengeye uyu munsi gusumba ivyo yavuze kiriya gihe. Ikintu nyamukuru nuko tubitahura neza. Ubu rero ku bindaba ndabasabye munshigikire mu masengesho kugira ngo vuba cyane duhabwe ikintu kiva ku Mana, canke vuba ikintu kivuye ku Mana, hanyuma tugire ukuntu twokumva yuko nyene
twumva yuko mu maso y'Imana hatumurikira. Rimwe rimwe tuba twiyumva nk'aho umenga, mwese murabizi mwebwe abizera, rimwe rimwe tuba twiyumva nk'aho umenga umwami nk'aho umenga ariko araturaba hanyuma atumurikisha amaso yiwe, hanyuma ahandi naho twiyumva nk'aho umenga aradushavuriye. Ku byo barize twibaza cyangwa ari iby'ukuri, ibyo tubireke muri kano kanya, ariko ikintu kizwi neza nuko twebwe turafise twese inyungu zo kurondera Imana tukayisaba ngo itwishurire. Ni bangahe muri mwebwe bacipfuza ibyo? Mwebwe abataratakaza intege, mwebwe mutaraheba ibyizigiro, ariko mubandanya kwizera yuko umwami azokwishura mu gihe ciwe. Uyu munsi nta kintu kimwe mfise cyo kuvuga. Ejo nzofata indege nje i Lagos, ni muri Afurika y'Uburengerazuba. Mwendata Rusi yambwiye uyu munsi niwe amwa, nubwo atamishatsi ngifise, ariko yakuye ko ku ruhande rw'umutwe wanje, hanyuma arambwira ati uyu munsi utegerezwa kuvuga ubutumwa mu nkomezi kuko ejo uzogenda. Hanyuma nibwiye ati yego mvuge ubutumwa mu nkomezi, biroshe kuvuga, ariko kuri ibyo Imana itegerezwa gutanga ubuntu nkuko nabivuze kuva i Palerme. Sinabibwaye babwire, ariko nacane kuva kwa Mungu uheruka. Mu by'ukuri ndi mu kwigenzura niraba ubwanje, nagize umwimenyerezo udasanzwe hagati y'amakoraniro abiri, kandi sinzi icyo ngomba kubikoza. Ndindiriye mu by'ukuri yuko umwami avuga, yishura, agatanga amabwiriza. Hanyuma hariho ikindi cyumviro naco kinkorako kubiraba ubutumwa ubwo Imana yaduhaye. Uyu munsi kare cyane mu gatondo hari umuntu yambajije, umuntu yambwiye ati muri Dr. Frank, ati mbega ubutumwa bufise agaciro kameze gute kuri twebwe, kandi nakaye gaciro mbega tubuha? Hanyuma wenyine ubwo aramenyesha, arambwira ati nabajije bene data batari bakira bashiki bacu nimba boba barabwiye umuntu ibyihutirwa kubiraba ibintu by'Imana, kubiraba ukugaruka k'umwami kuri hafi n'ivy'Imana yakoze. Hanyuma aragenda arashika kure, arabaza ako kagwi gato ati ninde muri mwebwe yoba yaratanze ubutumwa bwa Mwene Branham abuha uwundi muntu kugira ngo abusome? Mbega murashaka kwiyerekana? Daba nta kiganza na kimwe cyagaragaye. Wewe ikiganza cyamanitswe. Mwene Imana guhezagire. Nawe ni byiza Imana ibahezagire. Ariko ibyo kuri jewe byabaye icigwa gikomeye. Turafise ubutumwa bwa nyuma, murabyizera? Turafise ubutumwa bwa nyuma imbere yo kugaruka k'umwami. Hanyuma ibi bintu birakomeye cyane, birihutirwa cyane, ni byangombwa cyane, biragutse, bikwiragira isi yose. None mbega twabihaye ibi bintu gushika ubu twabigize gute? Ndashaka kwibaza ikibazo ubwanje ubwo nyene. Igihe nabwirwa kiriya gihe igihe nabwirwa ngo ntushinge amashengero y'akarere kandi ntukwiragize ibitabo by'indirimbo kuko ngo ni ikimenyetso cy'idini. Rero ibyo twarabikoresheje muri ubwo buryo, ariko ni muri ruhe rugezo? Kandi niki naco ni kibazo kibazwa Imana mu buryo butumbere hamwe na jewe ubwanje, ntikibazwa mwebwe, ariko ni muri ruhe rugezo no narakoze ibyo natekereza gukora. Twagize ibitugura n'ibitunaniza n'ibiri hejuru hano hagati mu ikoraniro ryacu, ariko dutegereza kwemanga mu buryo bw'ukuri bw'umutima yuko gushika uyu munsi ntituracika ishengero rya Bibiliya, nano ntibiraba. Yego, ubu rero kumbure tushaka kuzuguza umutwe duhera iburyo duca ibubamfu, ikintu kimeze nk'uko, ariko mu by'ukuri ko bimeze turacyari kure kuba twokwitwa ishengero
rya bibiliya. Encore très loin, très loin. Turacari kure cyane. Et c'est une constatation. Après tant d'années, ibi rero ni ibyo kwihweza inyuma y'imyaka myinshi mu gikorwa kirusha no gutangaza ijambo. C'est une constatation que je ne fais pas. Ni umwihwezo uwo ntakora nshaka mu buryo bworoshe kuko ninde ibyo bibazwa. Je ne me présente pas seul devant le tribunal. Simagarara gusa ndi jenyine imbere ya sentare cyangwa imbere y'urubanza. Tribunal ou sous le jugement. Imbere ya sentare cyangwa imbere y'urubanza. Ndiko ndibwira ko Mutera Branham mbega avuga iki? Ndibaza ko ari mu butumwa ku izamurwa ry'umugeni. Hanyuma yabonye iyerekwa abona umugeni ishengero. Ibintu bikaza bikagenda. Canke ni jewe nza nkagenda rimwe mba numva umenga ni jewe mvuga ikintu runaka andi nkumva umenga ndibusa. Uko biri kose Mutera Branham yatinye ku buzima bwiwe ararira aravuga ngo imyaka myinshi nk'iraho y'ubukozi buruhisha dutangaza ijambo hanyuma ikirisho kivuyemo yiyumvise nabi atangura kurira aravuga ngo iyi niyo mpembo y'inguvu zose twakoze hamwe n'ubutumwa bwose ubwabaye. dutegerezwa gukora ibyo bintu nyine tugakora ibyo bintu nyine mu kuri kose k'umutima. dutegerezwa guca akarongo hanyuma tukaraba tukitegereza icyavuyemo mbega havuyemo iki. mu by'ukuri ntituraba mu by'ukuri ishengero ry'Imana nzima. umuntu yarambwiye kuri ibyo nabyo yahotseho kuri ibyo bintu yarabaje ati ni ryari gahunda mu ishengero mu by'ukuri izoshigwaho igakorwa. yego ngomba kubabwira ikintu kimwe ni ikintu kimwe gutanga amategeko cyangwa ibyagezwe ku bwoko ariko ni ikindi kintu iyo mwemu atumye abantu baba bahari mwemu agasohoza muri twebwe ibintu bihimbara Imana kugira ngo dushobore kubikora. Amen. kuko nimba ari kugaragaza imbere mu mutima turashobora gutondekesha gahunda y'ishengero ku rubaho ku muryango usohoka mbere no kuri buri ntebe yose. igihe ibyo bintu byose byanditse gusa ahantu runaka bitari mu mutima mbega Imana ibikoresha iki? itandukaniro hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha ni uko mu isezerano rya kera Imana yandika ku bisate by'amabuye abantu bagashaka kubibona, ariko mu isezerano rishasha ngo nzokwandika ibyagezwe byanje mu mitima yanyu. ego nzobyandika mu mitima yabo, ngo nzobaha umutima w'inyama kugira ngo dushobore kuryiyumvamo. iyo ijambo ryanditswemo ryanditswe ku ibuye, iryo buye niryo ribyumva, si twebwe tubyumva, ariko dutegerezwa kubyumva. nicyo gituma ritegerezwa kuba ryanditswe mu mitima yacu. uyu munsi ndiyumvira yuko sindi kure cyane ku bijyanye n'uko mbona ibyo bintu nk'uko byanditswe muri Bibiliya, yuko ibi bintu bitegerezwa kurabwa bigacibwa urubanza mu ikoraniro. ninde uyu munsi yokwemera kujya imbere yo gucibwa urubanza? ariko reka nje kure, none turi hehe natwe kumwe bene data? kandi aho rero nishize imbere mu by'ukuri mu gikorwa cy'Imana. na twebwe nk'abakozi bakora birashoboka ko ntituramenya mu buryo bwuzuye, ntiturafata mu mutimanama wacu ngo tumenye igice cy'ibyo dushinzwe gukora gushika uyu munsi. mwe mu w'ubwenge, mwe mu w'ubumenyi, niba mwe mu kugororoka yoshoboye kuba kuri twebwe, ibyo byocitse ibigaragara. hano si abantu si bo batanga ibyumviro byabo, ariko hano ni urubanza rw'Imana nirwo ruvugwa. mbega muratahura ibiri ko biravugwa? mu ijoro rya kera hariho abakuru b'ishengero, haba hariho abantu bategerezwa guca urubanza, bategerezwa gufata ingingo. ntegerezwa kubabwira ibyo bintu, ibyo bitegerezwa kumera uko nyine, dutegerezwa kubishikako. kandi nimba tutabishitseko ibice bibandanya uko atajambo rimwe ritomoye ryavuzwe.
kandi igihe cyose atajambo ritomoye ryavuzwe ngo rivugwe n'Imana kuri icyo kintu gihari, rero bamwe bagira icumviro cyabo, abandi bagira icumviro cyabo, hanyuma hakaba ugutandukanya n'ibice, kandi igihe cyose hari ibyo bice ntituba dutwagwa namwe mu Imana, ariko tuba dutwagwa n'umubiri. Ego aho tuba duciwemo ibice, hanyuma tukaza turirengagizanya bamwe ku bandi. Oya, nuzuye guhagarika umutima, kandi nta muntu umwe ashaka kubibwira. Mfise umubabaro utumbere uri mu mutima wanje, sinzi nimba ibyo mwese mubivuze, ariko nimba ibyo mutabikenye, aho rero ni byiza tubandanye nk'uko bimeze ku nyene, ariko ntibigenda uko nimunyizere, si uko bigenda. Dutegerezwa kugaruka ku Mana, dutegerezwa kugaruka ku ijambo, dutegerezwa kugaruka ku kuyobogwa na mwemu, dutegerezwa kugaruka ku nyishu za Bibiliya, dutegerezwa gusubira kubona inzira ibyo dushingira ko hamwe n'ibintu bya Bibiliya. Nta bundi buryo buhari bwo gushikira intumbero. Amen. Nimumbaze ingene iyo nzira itegerezwa gufatwa. Ndiyumvira yuko bizaba ari mu kwizera, mu kuzirikana ijambo no mu masengesho, ariko mu by'ukuri biciye mu masengesho dukomeje cyane. Mbega mwizera iki? Ni ibyo ko ari ibintu bimwe bimwe bikizugagirika mu kirere, hanyuma umuntu wese akabyumvira ko, akiyumvira kuri ibyo bintu mu buryo bwose abishaka ko, akabivuga ko ibyo ashaka. Ntibitegerezwa kumera nk'uko mu nzu y'Imana byose bitegerezwa gucibwa ku rubanza, bigafatwa kw'ingingo nk'uko urubanza rw'Imana rumeze, bihuje n'ijambo ry'Imana. Amen. Birananditse ngo umuntu atabigamburukira ngo kuri mwebwe abe nk'utizera. Ariko ibyo bituzana agace ka kabiri. None ninde yiteguye? Reka dufate ko ariho ikintu kigihari mu ishengero, hanyuma akavuga yuko ngo ntidukwiye kuja imbere y'abacamanza ba hano ku isi. Aho ni ahantu hanyuma ho kuja. Abo umunsi umwe bategerezwa kuja imbere y'abacamanza bo ku iherezo, iyo bo hano ku isi babyicuza gushika ku iherezo y'ubuzima bwabo. Iyo si inzira y'abizera, ariko ni inzira y'abantu bariko baraja kuzimu. Ariko abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bategereje guhatirwa kuja kubikora, barazi ico bisiguye. Si ibintu byo kwipfuza, ntawe wo kubyipfuriza n'umwe hano ku isi. Ariko ko Bibiliya ivuga ngo mwebwe abategeka gucira urubanza isi, nimushoboye guca urubanza ku tuntu duto duto turi hagati muri mwebwe, hanyuma tukaja imbere y'abacamanza b'isi. Dufate nk'akarorero mu by'ukuri yuko hariho nk'ikintu cyo gutunganya hagati y'umwene data n'umwene data, canke hagati y'umushiki wacu canke n'undi mushiki wacu, canke hagati y'umugabo n'umugore. None reka tubivuge ibyo gufata bya ngombwa bya Bibiliya, tubivuge mu buryo bw'umutima, canke ukugomba ko gushaka kubaza ingene basi Imana ibona ibi bintu. Ubu uyu munsi abantu bose babona ibintu neza, abantu bose biyumvira yuko babona ibintu neza, ngo ntibakeneye kubaza umuntu uwo ari we wese. Abantu bose biyumvira ko babona ibintu mu buryo bwiza. Ego, mbega niko bimeze. Hariho za sentare nyinshi hano ku isi, ariko ntituzi nimba zitondeka ibintu mu buryo nk'uko bikwiriye. Oya, dutegerezwa kwegera, ego tukegera ibintu dufatiye ku mpande zibiri. Nk'ikoraniro dutegereza ubwa mbere kumenya umubabaro, tukamenya ibyo Imana ishaka, tukaba twiteguriye kujana iyo nzira n'Imana. Pawulo nawe yaravuze ngo none abo hanze y'ikoraniro duhuriye kuki? Ariko mu ikoraniro dutegerezwa mu by'ukuri kuba dushoboye guca urubanza ku kintu mu buryo bwa Bibiliya, mu buryo butomoye, mu buryo bugororotse, atamushatsi n'umwe uvunywe. Pour cela, il est nécessaire de mourir à soi-même. Ndabisubiramo kuri ibyo bikwiye ubwa mbere yuko umuntu apfa kuri we ubwiwe. Aho no ibintu bishobora kubaho. Abantu bose bashaka kubanaho na Kristo, ariko nta muntu umwe ashaka gupfana nawe. Imbere ko dushobora kubanaho nawe, dutegerezwa gupfana nawe. Kandi ndemeranya yuko Imana itegerezwa kuza kudufasha muri byose.
Nous avons, et je le dis très dufise clairement, mu buryo butomboye, comme je n'ai pas honte ou peur sintegwa isoni canke ubwoba ngo ngire ubwoba bwo kuvuga de la détresse ku mubabaro et des manquements hamwe n'ibintu tubuze. que nous avons. Je suis convaincu que Ndemezwa Dieu yuko Imana nous a vraiment mandaté mu by'ukuri yaduhaye igikorwa et imposé idushira imbere le dernier message ubutumwa bwa nyuma doit être ubutegerezwa apporté au peuple kuzanirwa ubwoko dans le monde entier mu isi yose imbere yo kugaruka de Christ. kwa Kristo. Malgré Nubwo toutes nos préoccupations, nubwo hari ibintu byinshi biduhangayikishije hamwe n'ibintu twananiwemwo, notre situation nubwo qui peut uko twaba tumerewe être et qui est méprisable, kandi bisuzuguritse, ne perdons pas de vue ntitubure kubona yuko Imana mu mbabazi zayo mu by'ukuri yaduhaye ijambo ryayo, ubutumwa mais bwayo. si nous voulons le proclamer librement, Nimba dushaka kubitangaza mu buryo bwo kwidegembya n'ukwizera guhagije kugira ngo tubikore mu mwidegembyo, aho rero n'ibisigaye byose bitegerezwa kuba biri muri gahunda. comme nous le constatons très bien. Nk'uko tubibona neza, birakwiye Ôter gukuraho ce qui fait obstacle ibintu byose bizibira umwami. de tout cœur. Ibyo ndabyifuza n'umutima wanje Tout wose. le monde ne sera peut-être pas d'accord. Abantu bose kumbure ntibazokwemeranya n'ibi, ariko ndifuza mu by'ukuri de tout mon cœur n'umutima wanje wose yuko kugomba kw'Imana gusohoza mu buzima bwanje. ce que je dis parfois au Seigneur, Ibintu rimwe rimwe mbwira umwami sinshobora kubibwira abantu, ariko mu by'ukuri imbere mu mutima nditegure gukora kugomba kw'Imana kugira ngo yo nayo ndayihe amahirwe de faire lui aussi ngo nayo ikore ibyo yagennye gukora. Kandi ndemezwa yuko natwe comme nous l'avons déjà nk'uko dit tout à l'heure, twamaze kubivuga mu kanya il gaheze, laisse tous les peuples suivre leur chemin, ireka abandi bose bakajana inzira zabo, irareka amadini akajana inzira zayo. à qui s'est-il adressé? Ariko yavugishije nde? Yavugishije ubwoko bwayo, yavugishije ishengero ryayo, kandi aho yavuze Il ne demande pas les comptes. irabaza, irasiguza, ntisiguza abandi bose. Ubu ibyo abandi bikora ku munsi w'urubanza, ariko twebwe kubumvise ijambo ryayo abahawe byinshi Nous allons être appelés à rendre des comptes. tuzohamagagwa ngo tusigure ibyo ari byo. Oui, dans ma dernière prédication avant le Mu butumwa voyage, bwanje bwa nyuma imbere yuko mfata urugendo, je ne veux pas proclamer, sinshaka prêcher le jugement, gutangaza kuvuga ku rubanza, un jugement de soi-même, un jugement en présence de Dieu, basi ku rubanza umuntu yicara wenyine bwiwe imbere y'Imana, commune, kumarira gucura intimba turi hamwe imbere y'umwami, afin ibyo qu'il ait pitié kugira de nous. ngo atugirire ikigongwe adufashe. Nous avons vraiment besoin, Mu by'ukuri turakeneye impano za nous mwemu, avons besoin du don mu de by'ukuri discernement. turakeneye imwemu yo kurobanura imwemu. Et je me suis noté Ni naranditse la chose. ibyo ku bwanje, J'aurais aimé savoir moi-même nokunze kumenya jewe ubwanje chose de très étrange. cyari ikintu kidasanzwe, Pas comme d'habitude, atari mu à la buryo première personne, mais à la bumenyerewe troisième ku muntu wa mbere, ariko ku muntu wa gatatu personne. Et je l'ai noté. narabyanditse. Hanyuma hari handitse Le ngo Seigneur veut parler à nouveau. umwami ashaka kuvuga mu Il buryo a parlé dans bushasha. le passé. Yaravuze muri kahise, Mais l'esprit de divination, c'est ariko imwemu y'ubupfumu yarinjiye. maintenant, Ubu rero il veut dire ce qui est vrai ashaka kuvuga iby'ukuri, sans que l'esprit de divination iyo s'exprime. mwemu y'ubupfumupfumu idasuye kugaruka. Ich bin zusammengezuckt, ich bin erschrocken, es war wie ein Telefon, Et j'ai sursauté, Narakangutswe, als j'ai eu un peu peur. nagize ubwoba gato, Une conversation téléphonique. byari bimeze nko kuganira mu buryo bwa telefone, byari bimeze nk'aho umenga hariho undi muntu ariko aravugira hakurya avuga. Et j'ai entendu, Numva comme vous entendez ijwi parfois maintenant, nk'uko mwumva ijwi ryanje ubu muriko muraryumva, comme je l'ai dit, ariko nk'uko nabivuze ce n'était pas à la première personne, ntiyari umuntu wa mbere comme si c'était le Seigneur. nk'aho yoba ari umwami avuga, Il a été dit, ariko le havuzwe Seigneur ngo veut parler à nouveau. umwami ashaka kuvuga mu buryo bushasha.
un peu hésité. ibyo byatumye Car ngekeranya nous ne sommes gatonya pas kuko tout à fait ignorants ou rimwe nouveaux rimwe en la matière. ntitugomba kuba abantu batazi cyangwa ntituri bashasha abantu bashasha muri ko biraba tubizi yuko iyo umuntu ari kuvuga ibintu by'ubuhanuzi akazana ubuhanuzi hanyuma agatangura kuvuga ibintu byo kuvuga mu buryo bwo guhana amajambo we yivuga aho tuba tubizi ko ari umuntu atari mwemu w'Imana ariko aravuga ariko ryari rya mbere Mais pas quand le ibyo Seigneur parle. ni rya mbere bibayemo ariko Directement. ntibwari ubwa mbere iyo umwami avuze mu buryo butumbereye ariko kwari uguhishurwa kundi kumeze Je ukuntu suis loin de venir nokunze ici kumenya dire. ngo ko nomenya ko ibyo nyuma byari bivuye ku mana nk'ibitavuye ku mana Je voudrais que toute ndi kure cyane yo kuza hano ngo mvuge ngo l'assemblée umwami yavuze cyangwa ibintu birabiriya oya bashaka ko ishengero ryose biraba bigabicira urubanza nimba imana yaravuze mu by'ukuri kandi imana nayo ikaba ihatiwe gukora ibyo yavuze niteze yuko ivuga narabyanditse itariki 18 z'ukw'icumi mu 87 itariki 13 saa 7:15 ariko ibyo byose ntacyo bimaze nonezerwa umwami avuze hatagize ikindi kintu kimwe nacyo cinjiramo cinyengetezamo ko ndabibabwira mu by'ukuri uko niko bimeze iyo musomye mu bahanuzi murashobora shaka kuvuga yuko ibi bisa nk'aho mengana bya bibiliya ariko ntibikeneye kuba ari ibya bibiliya gusa kubera yuko ngo biba bisa nk'aho mengana bya bibiliya ariko mu bahanuzi haravugwa yuko abantu turazi umurongo mu muhanuzi Ezekiyeli ahavugwa ibyo abantu bari bakoze kera imwe yari inyengetejemo ego ndabisoma muri biriya nshasha sidaca kw'imirongo ahantu hose ariko dushaka ko imana mu by'ukuri ishikira ibyo ifitiye uburenganzira kandi ikavuga ego ni hano muri Ezekiyeli 13 haravugwa guhera ku murongo wa mbere Ezekiyeli 13 umurongo wa mbere ijambo ry'Uhoraho rinzako riti mwana w'umuntu burira bakamenye bo mu Bisirayeli uburire abagenda bavugishwa n'ibiva mu mitima yabo ubwabo ubabarire uti nimwumve ijambo ry'Uhoraho uku niko umwami Uhoraho agize ati bazobona ibara abo bakamenye ibibipfu bakurikira ibyumviro byabo ubwabo kandi ataco beretswe umurongo wa 4 yemwe Bisirayeli bakamenye banyu bameze nk'imbwebwe zo mu bitongozi umurongo wa 6 acavuga ngo ubuvugishwa bwabo bwabaye ubw'ibinyoma kandi bizigiza abantu ku ijambo ryabo rizoshika ku murongo w'9 ngo kandi ngo ukuboko kwe kuzogwanya abo bakamenye berekwa ibitagira ikimazi ibyo bintu birashobora kugenda bikorana bifatangana aha ndiyumvira kuri mwe Taburanamu mwese mwarasomye ibirabe inkuru yiwe cyangwa ibirabe ubuzima bwiwe igihe yumva ibimeze nk'inzuki hanyuma bukwi na bukwi mwemu aramubwira ati iyo ni mwemu y'ubupfumu ati ibyo ntubishe ku mutima natwe hano tugomba kubishika ko icyo dutwara byose kandi abantu bose bategeka kubigiramo umugabane imana ntikeneye abantu b'inkinamico ariko ntikeneye abantu barorera gusa ariko imana ikeneye abantu babigiramo umugabane bakemera umutwaro wose hamwe n'inshingano zijyana nabyo ngomba kubibabwira ibyo ari byo biba byoroshye kuri twebwe twese turi ngaha gusa nk'abarorerezi ego tukavuga tuti nari ndabizi nanje narabibonye uko kiriya gihe kera oya duhagarare kuvuga ibintu mu buryo nk'uko twica urubanza mu bwo buryo tubihe imana niba twarabibonye niba twari tubizi twari dukwiye kubivuga bitari uko ahubwo turabibazwa ntidukeneye kuzana tuzanye ibintu bimeze nk'uko oya dutegerezwa guhura n'ibintu ubwabyo uko bimeze hanyuma tukaza imbere y'imana tukavuga tuti mwami muri kino kibanza we gusa niwe ufite ububasha
a le pouvoir niwe de ufise ububasha faire et bwo gukora dire. hamwe no Nous sommes kuvuga ici rassemblés turi hano devant toi gusa dukoranye imbere yawe kugira ngo ukize kugira ngo uvuge kugira ngo ukore kandi ukize n'indwara ikintu cyose ukora ibyo ushaka gukora ubikore ego Dank sei Gott für alle billigen Herzen. Mais ariko si nous sommes tous prêts nimba twese twiteguriye ukwemanga izo nshingano comment voulons-nous le faire? none dushaka kubikora gute hashimirwe imana kubwo imitima yose yiteguye Mais le don ariko impano Taufe des Heiligen Geistes in das de discernement, impano yo des kurobanura esprits imwemu et impano dons spirituels, hamwe n'impano et les ya dons mwemu spirituels za mpano icenda za viennent mwemu dans le cœur de l'homme ziza mu par mutima le w'umuntu baptême de l'esprit. biciye ku bubatizwa kwa mwemu yera ni gute tugomba gukoresha izo mpano nimba tutarahabwa muri twebwe muri twebwe uyo azitanga Dans la plénitude. mu mwuzuro wa mwemu yera Alors ne soyez pas déçus. aho rero ntimubabare ntimucike intege ariko Nous sommes encore au début. turacari ku ntango Nous ne sommes pas à la fin. Nous sommes turashika ku encore- iherezo turacari ku ntango Et nous en arrivons même kandi au point ce soir. tugera no ku gace k'uyu mugoroba turashobora kubivuga tudatinya Les gens abantu ont même déjà peur baranatinya lorsqu'on prie. iyo dusengera umubatizo Ils ont wa peur mwemu de ne pas baratinya recevoir ou ils ont peur de baratinya recevoir autre chose. ko bogira ikindi kintu bakira Où en sommes-nous ego arrivés? none twageze Toutes ces choses doivent être ibyo bintu byose nettoyées bitegerezwa et retirées gukubugwa du cœur. bigakugwa mu mutima hamwe n'imizi yabyo hamwe n'aho bishingiye hamwe n'imirenga ko ibigere biza birakura kwabyo dushobore kwizera Dans laquelle il est écrit que n'imitima si yacu nous yose donnons ijambo l'esprit, ry'imana il ne donnera pas ahavugwa l'esprit. ngo nitwabusaba mwemu ntaduha za sikoropiya tuyisabye umutsima ntiduha amabuye ariko itanga mwemu Croyez-vous? ku bamusaba mbega murabyizera dutegereza gushaka uruhande ubwoba bwose tukagira icyizere cyuzuye umwami hanyuma tukemanga inshingano zuzuye Bien sûr, yego il koko serait facile pour biba nous byoroshye kuri aujourd'hui twebwe uyu munsi de nous tirer d'affaire, kwikuramwo canke de nous éclipser, kwizimagiza de rejeter la responsabilité. tukareka izo nshingano tukazishira Tous les autres, tugashyira ku bandi bose particuliers sur na cyane ceux. cyane ku bantu batakiri hano Oui, ce serait très facile. byaba byoroshe Non, comme oya David, nka dawidi nous avons un cœur de dufise berger. umutima w'umwungeri turaza hano tukaza imbere y'imana atari kugira ngo dushobore guhesha agaciro kuguruka kwacu bwite ariko kugira ngo tujye ku ruhande rw'imana tugomba ko inyuma yo gutangaza ijambo mu by'ukuri ry'imana mwemu w'imana ashoboye kumanuka mu by'ukuri ashoboye kumanuka kugira ngo gukanya kose hamwe n'ibintu byose bidahuza n'ukungene umwizera akwiye kuba ameze bishobore kuvaho umuntu wa kera ashoboye kwambugwa Oui. Si on ne le dépouille pas soi-même, utamwiyambuye il soit alors dépouillé. ubwawe Car en effet, ashobore certaines personnes kwambugwa ne peuvent ashobore pas kuvaho s'édouiller hariho avec abantu le badashobora droit kwiyambura de s'édouiller. Les Saintes Écritures ubwabo disent dans bashobora Ephésiens kure kwambugwa abanyefeso kane haravugwa mu 24 ngo mwambure umuntu wa kera mwambare umuntu mushasha ariko nimba rero tutabishoboye aho rero imana idufasha kugira ngo twiyambure kugira ngo dushobore mu nyuma kwambara umuntu mushasha Cependant, ariko nous avons un avenir turafise glorieux. kazoza keza Oui, nous avons ego un avenir glorieux. turafise kazoza k'ubwiza ikintu ciza nuko nubwo Toutes les expériences nubwo amères, habaye imyimenyerezo irura iyo twagize ubwacu d'autres nous ont fait hanyuma expérimenter n'abandi nabo bakayibamwo et nous leur avons aussi fait expérimenter. tugatuma natwe banayibamwo uko ego dass nie etwas Nous avons gardé la grâce twagumije ubuntu bwo kumenya que le Seigneur yuko marche avec umwami nous sur le agendana chemin natwe de l'amour et de mu la nzira mu rukundo mu nzira y'urukundo n'amahoro ntifise imigambi mibi kuri twebwe ariko nk'uko byanditswe turindiriye imanza zawe z'imana rero umwami adukundiye kandi sindabikekeranya ko aho rero nk'uko twamaze kubivuga azokora neza l'œuvre. azoheraheza neza igikorwa yatanguye Nous sommes ici réunis turi hano face dukoraniye de Dieu imbere y'imana pour écouter la parole. kugira ngo twumvirize ijambo kugira ngo tureke mwemu akore Nous sommes ici turi hano comprendre kugira ngo dutahure que le dernier yuko jour ukuzunguruka kwa nyuma
kugiye gutangura kandi imana itegerezwa gutangura ahantu runaka. Et je veux le dire très ouvertement. Nshaka kubivuga mu buryo bwugurutse. Quand je passe en revue toutes les prophéties qui ont été données, iyo ndaba ubuhanuzi bwose bwatanzwe muri kahise, elles m'ont été à nouveau rappelées byasubiye kunyibutsa qu'elles soient passées. bice ku muntu nubwo yamaze kugenda. Toutes ces prophéties, alors je iyo ndaba ubuhanuzi bwiwe bwose a dit en toute vérité. ndabonamwo ibyo mwemu w'Imana yavuze mu kuri kose hagati muri Je ne twebwe. pense pas qu'il faille jeter le divin et aussi siniyumvira yuko dukwiye gutera rimwe ibintu by'Imana n'ibintu bitari iby'Imana. Oya, nkuko nabivuze, dushaka ko Imana ishikira idufite uburenganzira. comme ce serait beau. ingene byo ari byiza iyo ba atakintu na kimwe tushobora gusubira kwinyegetezamwo, iyo ba hariho igikorwa gitomoye c'Imana tukacizigira ico uko muri ubwo, kandi ibyo mu by'ukuri ndiko nitega ico nyene. Ndababwira yuko Où cela se produira. ndababwira ibyo aho bizobera, aho abantu batafata ingingo ku mpano, ariko aho umutanga impano afata ingingo ku mpano hamwe no ku bantu. Ntabwo ari twebwe tugenzura uko ibintu bimeze, ariko Imana ikatugenzura twebwe hamwe n'ibintu uko bimeze. Aho niho ibintu bizobera. Aho rero muzobona neza yuko murabona ko kagiye abahanuzi bashobora kugenzura ibintu, hanyuma bakavuga gato ado, bakavuga kandi hariya, hanyuma uruvange rukaza, hanyuma ubwoko bugatembagara. Umwami azohezagira, azotanga ubuntu kugira ngo dushobore kwizera dufatiye ku ijambo ry'iwe. Inyuma y'ibintu byose byavuze ko uyu mugoroba ni bangahe muri twebwe mwebwe bafise intege n'umunezero no kwizigira umwami. Amen, amen. nimba nuba nagize icizere mu buzima bwanje, rero ni ubunyene kandi turizigira nanje twese yuko twakuye ivyigwa mu makosa yacu. Mu by'ukuri twabyigiye ko je ku ruhande rwanje nawe ku ruhande rwawe, umwe wese ku ruhande rwiwe. ntidukeneye kwiyumvira ku bandi. Imana izokwitwararika umwe wese kandi izoshikira ifite uburenganzira. Reka mperaheze na Zaburi y'umunani iyo twumvise Zaburi y'umunani umurongo wa 2. Notre souverain, que ton nom est magnifique. Umurongo wa 2 mu Kirundi, uhoraho mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Ego ibi bisigura yuko n'umwami aganza kuri twebwe. Umurongo wa 2 ngo uhoraho ngo n'umwami aganza twebwe. Ibyo twamaze kubyumva mu butumwa bwa Peter Branham. Twese twese turamushaka nk'umukiza, kubera yuko turatinya yuko ukuzimu kuba gushishe cyane. Hama iyo dukijije tukavuga ngo dukijijwe, tukavuga ati mwami aya atari hano, atari hajya, atari hariya. Hanyuma muri Zaburi naho turasoma ngo uhoraho mwami wacu ntushobora kubatwara mu cete cya Yuda, ahavugwa ngo hari ukibirengeye umwe. Abayuda Yuda cya Yuda rimwe, Yuda 4 ngo agahana abatagambukira ubwami bwiwe. Hano ngo ubaye ngo umwami ube ukibirengeye, ariko ngo ntuganze kuri byose. Mbega ibyo byari biki? Twemeze gute? Hano muri Zaburi avuga ngo uhoraho mwami wacu, erega izina ryawe ni ry'ubwiza. Mbega Dawidi yategerezwa kuvuga iki mu yindi Zaburi? Ngo abandi baratuganjije, mbega ni yari abandi batuganjije? Ni igihe twanka kuba Imana ko irengeye byose, igihe twanka kuba ko Imana ari kibirengeye, abandi nabo rero baratuganje. Rero umwami nimba ashaka kuganza kuri twebwe, nta wundi muntu azashaka kutuganza. Amen. Mbega nivyo canke sivyo? Aho rero none ingaruka niziye. Turavuga tuti mwami kibirengeye wacu, utuganze kugira ngo ushobore kutugenzura kandi ugire ijambo rya nyuma mu buzima bwacu. Aho rero turashobora kuvuga kuko bivuga ku murongo wa 2, ku murongo wa 1 ngo uhoraho umwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose, wewe washize icubahiro cawe hejuru y'amajuru. Hanyuma hakaza uyu murongo wa 3 wa 2 ngo akanwa k'abana bato n'abonka wagahaye gushimangira inkomezi zawe, gutsindisha abansi bawe, kugira ngo uzibize umwasi n'umuhozi. Aux ennemis et aux opposants. Tous ne sont pas
muets. bose si biragi Certains disent encore, bamwe baracavuga n'entends-tu pas comme ils crient? mbega ntiwumva ukuntu basemerera hanyuma hakaca havugwa ngo Je suis fondé. haranditswe ngo biciye mu kanwa k'inzoya ngo niho nihereshereza icubahiro amen hanyuma akaja kure akavuga ngo aba bose nibacereza amabuye araza gusemerera kuko biranditswe ngo biciye mu kanwa k'abana bato na bonka murashobora kubisoma muri Matayo 21 umurongo wa 16 niba mubishaka ni umurongo ugereranywa ubangabanwa n'uyu ibyanditswe hano bisoreza hariya twagerageje gushimika mu kanya gaheze ibintu by'igitangaza mu ijambo ry'Imana nuko ibintu byose Imana yakoze mu gihe cyagenye mu bihuza n'ibyo Imana yakoze mbega byaba bitandukanye nuko byogenda uyu munsi Imana minsi yose yamye ifise ijambo ryaba rigenewe igihe runaka kandi ibyo bigasohoza Imana ntiyari inakeneye guhaguruka yaguma yicaye ku ntebe yayo Imana byose yarabigenye ibitondeka mu buryo bumeze neza ibintu byose ibikora nk'uko umugambi wayo wera umeze n'umugomba kwayo nta cyumviro kimwe twebwe tubifise ko mbere niyo twiyumvira kuri twebwe ubwacu uyu munsi ngo turashaka ibi ejo turashaka biriya hirya y'ejo nta kindi hanyuma mugurikira ntitunanazi ubwo n'ibyo dukeneye ariko Imana yari izi yo ibyo ishaka Imana yari izi ibintu bigiye kuba muri buri gihe cyose mu mwanya wose yasezereje mu ijambo ryayo ibisezerano mu ijambo ryayo ubu rero iragaba ku ijambo ryayo kugira ngo ibisoze rero igihe byasoreze ibyo byarabaye hanyuma igihe kizuba kimaze gushikanaho n'ubu naho bizoba ibyo sinabitekereza ko na gatonya nifuza gusa yuko twese tuzuba duhari igihe Imana izohereza igikorwa cyayo kandi ni ego kandi ni amina ubikekeranya ko mu by'ukuri si uwizera oya Imana ni nyakuri ndafise ijambo mu cyongereza mu mutwe wanje ngo trustworthy bisigura ngo bibereye kwizigirwa mu ijambo ry'ikirundi turashobora kumuha ibyizigiro byacu byose azokora ibikwiriye ego hariho kandi undi murongo ego hariho uyundi mbega ngo umuntu ninde kugira ngo umwibuke cyangwa umwana w'umuntu aho umugenderera hariho iyindi zaburi kubiraba ibyo kumbure ni zaburi ya 39 sindabizi neza hanyuma Abayiburayo 2 cyangwa Abayiburayo ba mbere ndabyibaza uko biri kose turashobora kubisoma nibyo bintu by'igitangaza mu ijambo ry'Imana ibintu byose akanwa k'umwami kavuze bizosohoza kandi dushobora kubyizigira ubu rero ikibazo ni iki gikurikiye mbega turashaka kugamburukira umwami tukavuga ngo abandi baratuganjije mwami ariko guhera ubu injira mu bwami bwawe murazi mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha hari imirongo ivuga yuko umwami yafashe ubwami bwiwe ngo tumuhe icubahiro tumuheshe icubahiro ibyesho Yohana 11 umurongo wa 15 hamwe n'indi mirongo ariko atangure ubu rero afate ubwami bwiwe hagati muri twebwe kugira ngo ashikire ibyo afitiye uburenganzira biciye muri twebwe twese ndabibabwira aho rero nta muntu n'umwe azosigwa inyuma mwebwe abene data bakunda mwenda tarosi hamwe n'abashigikira bose ndabapfurije intege umunezero ukwizera n'ibyizigiro kandi abantu bose bumviriza ijambo ry'Imana muri kino kibanza ndabasabye mwumvirizanye urukundo turagomba kuja hamwe nk'umutima umwe nk'ubugingo bumwe nk'ingingo turagomba kuba dukoraniye hamwe tugize umutima w'umwami ukora kandi uzokora neza mu buryo ubu canke ubundi mu gihe gito guhera uyu munsi tugumize mu byumviro gusaba Imana tuyibwire tuti mwami ubaka ishengero ryawe nk'uko wabisezeranije kumenya ko ishengero ryawe ego kumenya ko ishengero ryawe iryo amarembo y'ikuzimu atondesha azubaka ishengero iryo imiryango y'ikuzimu itoshobora kurihanga hariho iyindi mvugo ivuga ngo mwami undengere
undengere Dis, Seigneur, submerge-moi. undengere nibire mbe uwunesha mu buzima bwanje no mu buzima bwanje, ube uwunesha mu buzima bwanje no mu buzima bwacu. mubyibuke munyibuke mu masengesho yanyu, nzobandana no ku gatatu mu ndwi zibiri zikurikira. byose bigenze neza, umwami atampamagaye, murabizi yuko hari indege ziturikira mu kirere, turizigera ko bitazogenda nk'uko, ariko ntituzi inzira umwami afatana natwe. dutegereza gusa kumenya ikintu kimwe: twatangaje ijambo ry'umwami mu kuri kose, kandi ibyo bizokwemezwa mu bihe bidashira. aduhe ubu rero umutima ukunze hamwe n'impwemu iciye bugufi, kugira ngo duhebe kugarariza kose, hanyuma tumubwire tuti: mwami, ndi hano, ngira ikikunezereza. turafise n'imitwaro iyo dushaka kuzanira umwami. turahaguruka ku bw'ibyo. Data uri mu ijuru, n'umutima wanje wose ndagushimira kubw'uyu mugoroba. ndagushimira kubwo amahirwe y'ibigereranyo ibyo dufite mu ijambo ryawe. turashobora kubonamo inzira zawe, kandi tukabonamo n'inzira z'ubwoko bwawe. inzira zawe iminsi yose ntizabaye inzira zabo, n'inzira zabo ntizabaye inzira zawe. nako bimeze kuri twebwe mwami. turagusabye n'umutima wose, utugire ubuntu kugira ngo dushobore kugendera ku nzira zawe, dushobore gukora ukugomba kwawe, dushobore kwibuka ijambo ryawe n'izina ryawe. mwami wizigirwa, ufise inzira n'uburyo bwo gusohoza ibyo bintu byose biciye kuri mpemu wawe. ushaka kugarukana imero y'inkomoko mu ishengero. turizera yuko iherezo rizoba risa n'intango. mwami wizigirwa, turi ku ruhande rwawe. mu burake bwawe wibuke imbabazi zawe, wibuke n'ubuntu bwawe. twaronse ijambo ryawe, twumvirije ubutumwa bwawe, ubutumwa bwa nyuma, ubutangazwa hano ku isi. mwami, uduhe ubuntu kugira ngo tumenye ubu rero ibyo ushaka gukora. turi ku ruhande rwawe kugira ngo ushobore guheshura ukugomba kwawe kandi ugusohoze. uduhezagire, ukure ibintu byacu bwite byose, utugire ubuntu ku bw'izina ryawe. mwami, duhimbaza ubushobozi bw'izina ryawe n'amaraso yawe n'ijambo ryawe na mwemu wawe. turagusabye kubwo umukuku wacunguje amaraso yawe ku isi yose. mwami, ndipfuza ko rwoba urugendo rwanje rwa nyuma mu ko ibintu bimeze ubu. ugire intango shasha. mwami, urazi ko nagiye kure gusumba aho nari nshoboye, kuko wampaye inkomezi ngo ndabikore. mwami, turagusabye ubu rero twese turi hamwe kubwo ikoraniro rusange, turagusabye mu buryo budasanzwe kugira ngo ugabe, kugira ngo umwene data mukundwa Rusi ashobore gutangaza ijambo ryawe mu kwidegembya kose kwa mwemu, atagira ikimuzibira muri kino kibanza. na bene data bose washize ku ruhande rwiwe, ndagusabye mwami wizigirwa, ushobore guhezagira ibirengeye iri sengesho, kandi utugire ubuntu mu bintu byose, kandi no mu kuba yuko umugenzwa shingiro akwiye icubahiro gikubye kabiri. mwami, udufashe kugira ngo dushimagize ubukozi abakora, kandi tugabe kugira ngo babukore. mwami mukunda, ubemere. urazi ibintu byose ibyo dushaka kandi ibyo dushaka kubwira. igikorwa cyawe urakizigijwe, kuko igikorwa cyawe kiri mu biganza byawe. ukorere muri twebwe nk'uko ijambo ryawe rivuga. ndaguhaye byose
Et je te remercie kandi ndagushimira de tout mener à kugira ngo bien de byose manière ubikore neza mu buryo bw'igitangaza uhimbazwe ushyirwe hejuru ubu no mu bihe bidashira Amen. amen Amen. amen